Andy, trop c'est trop. Kubera amajambo yo gufuha ibintu by'ubugugu. Bijya bintu byarabaye, bien sûr. None umuntu acanyakiza ikintu je ntazi. Madame wawe rimwe na rimwe arafise rezo, ariko nimba atareza afise wahise muri kumuheba. Yes, nkuko rero mubibona twamaze gushika utuzanye ni wa muntu umugabo wa mugore amaze iminsi yishuza umugabo wiwe. Cyo twakoze twavuze ati ko tutararonka kwene tuvugane nawe, twafashe kugira tubafashe, twahisemo kumurondera. Naramurondeye cyane kuri telefone, yambwira ko atamwanya afise, iki mwarabibonye mwaravyumvise. Cyamvuga ati nje kumurondera rero hakorera aha n'ahantu hakomeye cyane, mbaza namwe murabibona. Rero ntituza kumenya inzu cyangwa biro tumusanga, ariko aha niho asanzwe akorera. Ariko gumana natwe muraza kumenya byinshi cyane. Twagiye sawa muto, yego meze neza, amahoro. basanzwe babita gute mwe? Ndazi Habimana Juvenal. Juvenal twebwe twako turabaza, ari umuntu turarondera yitwa umuhungu witwa George. George akorera ngaha bidiriding ya finance. Akaba akorera muri 5 muri etage ya 5, akaba akorera muri 5 Sandis. Yego cyane. Murumva twamaze kumenya kuronka umuntu urashobora guhadushikana. Yego cyane, ndashobora kuhabashikana. Yego. Ariko we ntuze dushitseyo ushusha wigarukira nta kibazo. Yego. Mwumvise ko twamaze kuronka uza kuhadushikana, uko biri kose turizera yuko ntituzokwemera ku rugo rw'abandi rusambuka, tuza kubibamo kugira ngo turaye ko twobikura mu nzira, n'ibindi byarashobotse n'ibi turizera ko bizoshoboka. Ushaka kudushikana none mutama. Yego cyane. Yego dutware rero. Yego. Essentiel. Idutwaye muri kanga. Muri etage ya Cameraman. Turi muri Essentiel, tugiye muri etage ya kanga. Tugiye muri etage ya 5. Okay. Cameraman ubu ribaza watubonye fresh, bamaze kubona ko rero turashobora kwinjira tukagenda tunayaga. Injira rero hama tuduhuge. Tugomba tujye umunyenga. Ya egera imbere. Nimba rero turemereye rero ntitugaruka. Na biri gihumbi dupima ya saseri yanga guhaguruka dupima biri gihumbi. Urazi ko uri muri boro muta uhora umengo uri kuramanuka kumbura kuraduga. We navyo hora birumvikana mugabo nkatwe tumaze kuzimenyera. Hariho ibikwereka yuko uri muraduga ibiharuro n'ibindi, iyo umanutse aho ushobora gufyonda ukamanuka. Serimu ya 5 yerekana. Turi muri etage ya 5. Turi muri etage ya 5. Umva tugize lift y'umwanya muto. Tugiye ku mwanya. Iyi ni ndege. Ni ndege. Iriyugaye none. Tuwava tutagaruka. Bamutagaruka. Weri watwereke aho. Jene jya mbere ninje wavuze hano ni ahantu si mu bushikiranganje none. Ariko barahinduye umengo ni hakera. Ahubwo gusa haba hasanzwe hatandukanye kuko hakorewe ubushikiranganje bune. Hakorewe ubushikiranganje bune, hariho ministère solidarité commerce fonction publique na angemeya ariyo yahora yitwa travaux publics. Aha twashitse ahakora. Yego wa mugabo aranyaye kwiri. Oyo gute baba, ni sawa umeze neza? Raraba ntambwiriyo muta aha n'abapolisi baba bahari. Abapolisi baboneka ku mugoroba mugabo nabo nyene baba bari hasi, urumva ntibaduga ino no hacakorera abakozi basanzwe bajya bitwa abaveyeri. Bajya bitwa abaveyeri nibo baca basobora bakontorera idriding. Abapolisi nabo n'abasirikare baba bahari ku mugoroba baba bari hasi. Icyo rero dukora hamuta twe wadushikanye petite turakurondera mu kudusubiza inyuma kuko urugendo twafashe ni ruto ariko rwava rutugora. Sawa nta kibazo nanje ngaha ndabashikana. Yego turasubira tumanuke. Sawa. Ingo rero uyu mugabo uri mu mapenzi muta. Jembo ho kuri ayo bihindi. Wowe vraiment. Wowe jenzo avansanga
jenzo avansanga uri ciro ry'umugani none wewe umusanga no ku kazi sans programme sans quoi ega nk'ubu je na Jumara nabuze nico mvuga jewe urazi ikibazo nakurondera abamwapere kandi urazi ko twari twabipanze ngira ngo nta mwanya ufise uko biri kose mba ndi mu kazi abantu ubu nari nkiri mu kazi ugacuza direct sans toutefois me dire uherutse abantu barabibonye kandi baradusabye cyane yuko twokuvugisha nawe kuko urugo ruraruta akazi musaza urugo rwawe ruraruta kandi kazi kawe bisubiyemo none cyangwa tu waramaze guhitamo madamu kumureka kurya nyene ibi bintu handi bimigeza ahantu urana ngeze naho ndiko ndakora overtimes ndiko ndakora overtimes no kuvuga ngo twebwe dutaha saa 9:30 ariko saa 11:00 ndacari nga kubera amajambo yo gufuha ibintu by'ubugugu bijya bintu byarabaye bien sûr none umuntu acanyakiza ikintu je ntazi we nawe ugacuza ukaza utanabwiye n'umuntu yibere mastresse y'ibyo bintu sivyo maze kugutelefona urana turiho kugira ngo dukore akazi kandi tugakore neza kugira nawe uri kurakora birahari ubucamo kugira ngo ukore ibintu neza ariko abakunzi ba STV ndibaza ibintu iyi nkuru murayizi je nabemereye kugerageza kugwana nayo kugira ngo ibintu bigende neza madame wawe rimwe na rimwe arafise rezo ariko nimba atareza afise uhise muri kumuheba tubwire ko wamuhebye hamana tuzogaruka kurondera baguta umugore wanje kandi umugore wanje kwanza umuntu yababwiye ko je nahebye umugore ninde kubera yuko tuje nico kituzanye kuko urazi gushiza ingene yafushe arerekana neza yuko agiye kurondera rya mukobwa ama message muvugana wahindutse ntukiri urya wewe ndakubaza ikibazo wowe urubatse je sindubaka nukuvuga ngo ntuzi ivy'umugore n'umugabo abagore iyo bava bakagira barangwa no gufuha ico kirazwe kandi bien sûr nimba yanafushe agafata ibintu kutariko I think ntibishobora kuntesha umutwe ngo binteshe n'umwanya icyo nzi gusa nuko ndamuzi n'umugore wanje twabyaranye abana babiri imbere y'amategeko turandiko none ikindi washaka ni giki kirenze ico hari ikindi kintu umugore aba akeneye ko waranditswe imbere y'amategeko amategeko abakuzi bien sûr umukozi wacu ujya Queen twe mwarabibonye mu kiganiro ko twamutelefonye mu kiganiro umukobwa aravuga ati ujya no mugenzi asanzwe ariko umugore avuga ati oya byinshi katubunane Queen ari mu bibazo gushika no munsi mu mwaka wa nyuma nta mwanya petete jewe bumuhira sinkijyama sivyo umugore na mabifu ibintu bidafise sense ibintu bidafite cyo bihagaze ko full of shit ibintu no gusobanura ngo bimeze gute jewe umugore wanje ndamukunda twarasezeranye sivyo tuvyarana abana babiri umuhungu n'umukobwa sivyo kandi abizi ko ndamukunda kuba no gukora ikiganiro bice bibi intambara nuko wamubwiye ko mukunda ngo uramufata kandi wavuze ko abagore barangwa no gufuha hari ibindi bintu rimwe na rimwe andi biba biri ngombwa ko umuntu abanza no gutwenga urumva hari ibindi bintu ubona ukumva kumenga no gutwenga wo twenga eske bawre mbwire ubu okay par exemple ikiganiro bantumye mu kiganiro bampa vico ngomba kuvuga mu kiganiro sivyo kumbe rero mu buzima naramaze gufatwa sinze ngire na blague sinshobora no kujya blague wamwe muri make wari kura blague nujye mukobwa byari just blague nivyo dushaka kumenya n'abakunzi bacu bamenye n'abakunzi n'abakurikiranye kigiye kigana kuko ariko uratahura ko afise rezo yo gufuha umugore gufuha kuba navuze kwanza kugira ngo umuntu abone urukundo no kugaragaza urukundo icarico bibonekera mu majambo cyangwa bibonekera mu ibikorwa byanje birekana ko ngunda umugore kandi ntacyo ntakora kugira ubwo rwanje rumere neza sivyo wanashaka jewe un jour je vous invite muze ni wanje murabe ukuntu je nibereyeho si problème kuba waravye ikiganiro hariho byinshi no ngaha muri YouTube nashaka kuraba ibintu byose bicenga bisigura ko abantu baciye baba umugore n'umugabo urakunda urugo rwawe urakunda umugore wawe ariko ikibazo gica kigarukaniye mbega ko twabigiyemo ko yatwituye dutegereza kumufasha dutegereza kubona yuko uko biri kose ibintu bisubiye kugenda neza kandi ntibizotuveko none wowe ku bwawe utegura gukora iki kugira ngo umugore asubire kumera neza nkuko yari asanzwe ari musanzwe yandi je nanje ubwanje ndabazwa no kubona umugore wanje dufitanye amakimbirane afatiye kwifuhira idafite cyo rifatiye ko siko bien sûr
wewe nk'umudamu arashaka kuba yafashe ibintu akabifata uko bitari, ariko je ndazi ko atamuntu undi muntu ufise ngaha ku isi nkunda vyegeye imbere vyimazeyo gusumba umugore wanje, siko izo marantondi yagize yo kubona umuntu ari mu kiganiro avuze uku none umuntu azoca aba bush ben ushobora no kuvuga turi mwiza usa neza wa mukobwa we umeze gutya, none bica bisaba ko umukobwa waciye ugaragaza 100% ko umukunda. ariko igica kigaruka je kiguma kigaruka ni kimwe byabaye twigishwa kuyubara mu rugo mu ngo zacu zanyukwa, ni kuvuga ko ego umugore yafushe we nawe ushobora kubona ko yafuhishijwe n'akantu gato karakura kandi kajya nyene kamufuhishije niko nyene gakenewe kugira ngo ugakosore. Nacho journalist buryo urugo rwose rufise ibanga ryago, siko urugo rwose rufise ibanga ryago, manire ntigeza guforamo technique zo kugira ngo urugo rwanje rumere neza, sitangazo zo kuma Facebook rezo sociaux cyangwa mpagaraye hariya mu kirere ntangaze ngo je urugo rwanje ngiye kurutegura gutyo, siko jewe ivyo bintu kandi mbabarire ko ndakuvuga nagukariye kubera ko waje sans programme twigeze tubivugana nta kibazo nitwize tubivugana n'ibintu kwanza ntibyari biri ngombwa ko ndirwa navuga n'amajambo menshi ngana gutya, siko umugore n'uwi wanje ikibazo numba cyabaye byamaze bibintu byatari aho nciye hose ngo umugore ngo wawe ngo uramuvanga ngo muvanga no mu journaliste ngo mwahuriye aha ibintu byinshi hari n'abanyagiriza ibirenze byafite ngene bimeze. Ujya mwana wo mu journaliste kabisa na wenyene ariko ararengana, sivyo nibisikura ko bifu turashaka kugirana ibibazo kugera naho ugera no mu rugo ukabura agaciro kawe nk'umugabo ngo nikubera ikiganiro cyahabaye. No vraiment ivyo numva umenga naje ubwanje sinshaka kubigira birebire, ariko ndatahura ko ari ifuhe ry'abagore urumva ryahabaye, urumva jewe nk'umuntu w'umugabo nzomenya ngenda bigira ngeze mu rugo, je ndaza kumenya ingene panga programme ziwanje kuko sinobwira isi yose ngo ntangarize umuntu wese ngo umugore wanje ngo technique sindiko ndiga kandi sindiko ndigishwa ingene ntegeza kubigenza, je ngeze muhira nzomenya ingene panga programme ziwanje, siko bimeze ibintu yamaze kungera ahantu de façon sinumva umutima wanje ntucira urubanza nta n'ikibazo mfise mu mutima wanje uyo kwine wumva nta ni bizuwe yanje wanashaka aranabona, urumva maneno y'abato nawe muri make kuko teyiwe nta kibazo gihari none wumva nawe uremera ko atacu muhuriye. Je nta problème na numwe mfitanira kwine, siko ahubwo umugore wanje ahagurutse akavuga ngo agiye kugwana na kwine agende gushwana na kwine ni bya bindi bidafise sense gufuha ibintu bidafise sense kandi burya tout excès mauvais bien sûr ndemeza neza ko nimba umugore wanje ashaka kumfuhira nicyo kintu cya mbere gishaka kumpa fier mvuga ko mfise umugore nkunda, sivyo bien sûr icyo kintu ndacemeza, ariko nifuhe najyo iyo rirenze rikarenga urugero stojir nta kintu nakimwe dushaka kugerako no mwibarabara bisigura ko ntazoramutse umukobwa ndiko ndarengana mbonye umukobwa swati mwiza navyo ndavyongere ko nanje sinageza kuja kuraba abantu tudashobora kuba duhuje mind, siko nkamuramutsa bizosigura ko umuntu acahinduka umugore wanje, bizohinduka ko ahindutse umuhabara wanje nkuko byabaye kuri Queen kisa ikiganiro tubo tuzitanga amavi urumva bitugejeje ngaho bitugejeje ngaho kuba naravuze ati nanje ko nagukunza akaba yagutanze ako kantu konyene iyo point de vie imbuza amahoro ibuze urugo rwanje amahoro. Oya vraiment jewe nk'umuntu w'umugabo nshitse mu rugo ndashaka kumenya nicara na madame menye ngenda mujera menye ngenda mukaruma hama bikomeye turafise abapare n'abamarene tuzobahamagara je ndabumvishe n'uwo Queen wanashaka bakeneye wanashaka ze sur terrain parce que nta kintu kimwe je niyakiza je nta problème nimwe afise, urumva icyo nzi cyo gusa nuko nkifise gwa rukundo nyene ku mugore wanje, urumva nkaba mfise inshingano zo kurondera urugo rwanje bien sûr musanze no ku kazi ibi byose ndabikora ku neza y'umuryango, sivyo no kuvuga ngo rero ibirenze ngaho numva umenga byo bari urusako igeze muri ganzo nzomenya ingene panga akarere menye ingene nkari mu mugore bikomeye duhamagare turafise abapare marene abantu bahagarariye ubukwe bwacu kugera naho tugera no mu mategeko iriya même des épreuves nshobora no kwerekana ngaho mu mashini kuko jewe yazitweretse ku mafoto bien sûr sinkunda urukundo rwo guhisha rero biza no kuba agasuzuguro mu bantu ahantu hose uciye ngo ujya mugabo murazi ko uko byatangwa mwarabibonye umumama yarandondeye araciye kuri STV ariko byari bifise bitahuritse kuturondera twebwe kuko uwo yagiriza ko uwakeka ko ari we
ashobora kubagendana n'umugabo wiwe n'umukozi wa STV kandi umugabo we aravuga ati nta kintu na kimwe gihari umukobwa nawe ariwe Queen Grey arakavuga ati nta kintu gihari ariko tuca tuvuga ati ko yarinza twitura ibintu bitegerezwa kugenda neza ariko nawe we uri kuradukurikira kuno mwanya peut-être usanzwe uri mu rugo urubayemo gute wohanura gute uyu aba bantu bose wohanura gute wobafasha iki biciye mu manura turaza gusaba ko icyo ubona icyumviro canke intererano about ibi bintu kuko uko biri kose ngo gato karakura kandi ngo nta kiti yica nta gito kitokwica kuko n'agasumari kamwe kashobora kwica umuntu kandi agapfa ariko icyo nshaka kubasaba je sindarongora sindagira urugo rwanje ariko hariho abari kurakurikirana kino kiganiro peut-être bafise ingo cyangwa bafise experience mu by'inkundo mu by'ingo banabyigisha cyangwa babibayemo cyane kurusha barashobora kudufasha biciye muri commentaire bakatwereka canke bitamukundiye muri commentaire hariho nimero ya WhatsApp iri mu kiganiro turasaba cyane vraiment intererano zanyu zirakeneye kuko byakomeye umugore yafushe ku rugero ndibaza maze imisi mubibona kandi ndizera neza ko umugabo arinze avuga ukuntu uko babona nawe by'ukuri hari ikitagenda neza ariko George turashaka kumenya ikintu kimwe urakunda urugo ntako utari kuratwereka kukunda urugo rwawe kandi wifuza kurubamo neza ariko je kintu nguma ngarukako umugore kugufuhira nawe wabivuze si bibi kandi birafise icyo bigaragaza umuntu wese afuhira uwakunda wewe sembori ni wavuze ati nta technique ugomba gushira habona ariko uratwemerera yuko hari ikintu giye gukora kugira ngo madame asubire ku murongo andi je l'aime ndamukunda n'umugore wanje kandi apana umugore wanje uno munsi cyangwa ejo twakundanye imyaka myinshi cyane twihanganiranira ibibazo byinshi wanashaka duca no mu bibazo byinshi biteye ubwoba twaraciye muri dilemma nyinshi cyane z'urukundo je na madame wanje ku buryo bw'uko nanjye ndiko ndabona ko turiko turayena twihamenyo y'abatwenza ahantu hose birambabaza kuko sinumva kumengo je ubwanje sinifuza ko hari ikintu kimwe cyo mubabaza kibaho mu buzima ariko habayeho confusion agira amadidane yo gutahura ibintu kutariko wanashaka muri aba journaliste ndabatumye bibaye ngombwa mugene mwegere mubwire ati umugabo wawe yadutumye kuko jewe nshitse muhira n'amazi yo koga nije niyaranja byose ibintu byose nije nigirira hageze no gufungura nijya biterera ngaho je nk'umuntu nzi ko atacyo niyotsa nkijera kumwe nyine umugabo mwiza guma ameze mu rugo then nkafata abantu nkaceresha ingana n'abana nkikina n'abana bien atakibazo na kimwe gihari hama umuti w'ico kibazo ndazi neza ko sinshobora kubaho mu buzima nta mahoro mfise kuko burya umuntu wese abaho mu buzima kubera amahoro udafise amahoro ushaka gusanga no gutura waturubuye bien sûr murazi dufatiye ku rukundo ko ari ikindi kintu ni nabyo bintu mu buzima nakunda gukinisha nzi ko hariho urukundo n'ubu maze kumutelefona NN fois ariko ntiyitaba telefone ndatelefona ikihereza nka telefone ikihereza ntiyitabe nkibaza ni programme y'urugo nshaka kumuha ariko ibiri mu mutwe wiwe ni bya bindi nyene ku kiganiro ujya mukobwa nyene bavuganye akamukwega sinzi bo byarashitse nk'umuntu murashaka kwihenda ugasanga byashitse ugata intumbero ugasanga wagiye muhinda ariko umutima wawe usano uyumvira n'ikintu uhagazeko kandi nicyo nubwira madame wanje kuko kumwe yakurikirana ikiganiro ca mbere akagikurikirana akaraba ati umugabo wanje agize ibi n'ubu no mubwira kujya kuri STV akurikirana ibyo niko ndavuga jewe ndamukunda nta wundi mukobwa ariho no mugereranya nawe sivyo ni mama w'abana banje nagenda ashira umutima hamwe ajere gusa iyo systeme yo gufuha Andre kanda kwa akarorero jewe nicaye ngaha ariko ndafise abakolege scolaire twiganye sivyo mu mingo itandukanye birashitse ngiye muri place de loisir haraje umwe madame par exemple akona akarorero ngira ndaguhe par exemple madame wanje ari quelque part cyangwa mbwiye ati chérie je bouge ngiye kugura amazi hajya cyangwa nguma ndi alone wewe ari somewhere else urumva hama direct hagacaboneka umuntu direct twabanye tubana mu buzima bw'ishuri peut-être dufashanya byinshi agaca ariruka akaca amaginga bitewe nuko abonye umuntu yarakumbuye bigashika direct madame aciye abona iyo image yo kwihutira gufuha cyangwa yoza kegera
nkamusigura umuntu wari we imiterere yiwe kuko hari abantu on change pas la nature andi on change pas la nature hari abantu bafite nature yo kuba bari free mu buzima bwabo kandi atari abana babi hari nabo witiranya umuntu wamubona ukamubona ari chic yiyambarira impuzu ziri short ugaca mwita ko ari indayani kandi ugasanga umwana w'umutima ariko ivyo byamujemo kubera westernization yo gukopia abazungu ugaca wambara bya bindi siko kumbe rero on peut pas juger une personne ngo ucishije ku byo ubonye ko kami ka muntu kandi niryo jambo ngira mperezeko kami ka muntu n'umutima wiwe nta munsi n'umwe arumva mu telefone amubwira ngo George yateye inda cyangwa se ari mu birabo n'abagore niki ivyo byashitse une fois dans la vie kuba nagiye bampamagaye kugira ngo nkore ikiganiro kugira twigisha abajene b'abarundi iyo habayeho ikintu itegeza kubibanga sije yari nta kindi sije yavuga ko mbega kubera iki hari abahungu benshi uzosanga yabonanye n'umukobwa yamarana kubona n'umukobwa rigaca bitangaza ahantu hose umukobwa aciye ngo ujye anakanaka kandi byinshi ugasanga byakoze umumeke sivyo andi nariko ndadebata kugira nigishe jeunesse y'u Burundi ikintu bitibanga icarico ico bita kugumya ibanga akavuza abagumya abanga nico cyane mumenga nakindi kintu renza ko gisigaye gusa ndagiye nashike muhira ndicarana na madame ndamutegura nemere ngarame nonkwe akavuze abarundi nemere ngarame nonkwe nyene nemere ivyambwira ariko essentiel urugo rwanje rugire standard rugire stamina atakibazo na kimwe rufise nico cifuzo canje by the way impamvu uvuga ko atacorenza ko niyi ariko nakababaro karagusa andi trop c'est trop ofete hari ikindi kintu usanga gisiga ubwenge sivyo umuntu ubuzi kumukunda ariko ifu rigaca ari kuvuza amahoro atashaka kujera ifu yagiwe cyane umengana n'ikindi kintu barenza ko barashaka trop c'est trop twagusanza ha tutaguteguje bien sûr nubwo ariko twabanje kurondera turakubura kandi uko biri kose abantu baratahura umuntu ari mu rukundo ntushobora kugaragaza kuri media yo kumuntu mukunda utamukunda kandi bijya birabaho tumenye ko bibaho biriho gufuha ni ibintu birimo kandi no kubahungu natwe turafuha sometime gusa ico mbona ni wewe kuba responsable for me kubganje ni wewe kuba responsable urugo rwawe ariko jewe nzokwemera numvise amahoro ahari ntumira basi muri oh no soyez le bienvenu ariko ni vyiza ko nuza no muhira ni vyiza kuza muhira nk'umuntu nyene aje guhanura apana ya makamera ya buri munsi apana ya makamera ibi vitu tena mlikuwa mnafanya sometimes so fresh hiyo vitu litokea bien c'est ko nuza muhira ukubuze kuja muhira guhanura muri sanse y'impanuro ntacyo ntaragaragaza ntacyo ntarabereka cerekana ko jewe mimi na Queen wapi na wapi hakuna relation yoyote unasikia twahujwe n'ikiganiro by the way why don't you understand me afise kuntahura kanyumva kuko je nagumanje umutima gucyana bakyana nikura roho kwa jungungu journaliste sheri wako nini yaza kuba ari ibintu nanakoze ndumugabo ntivyombuza kuvyemera navyonye hama nkasabira imbabazi cyo nakoze am I going to bend down for a chick when I didn't do anything sinikeze nkora ikintu cyo mfukama nje hasi aya cyo nico nakunda gusa je ndamengene mfata famille ndayijere nemere ngarame nonkwe ndamutware fresh byanse cyamamagara ko je mu buzima bwanje my life I make it private I make my life private every day that's why nakenera guhamagara ba pare ba marene ba mama ba papa and so on I have to manage it on my own kandi azibiraza kugenda neza impamvu tuhora tuzana kamera ni yimwe byatanguriye kuri kamera warabonye ngene yinjiye mu kiganiro yasanze uko turakora avuga jewe ndakeneye icyo mvuga sinari ndamuzi ego yaramaze kumvugisha kuri telefone ariko sinari bwamubone bigenda kuca ati none bimaze gutangura uku
tubishira habona hama n'abandi egari habo duhanura biciye muri commentaire biciye muri message bikadufasha canke wowe byawe bigahera ariko ejo bikatwigisha natwe nitwabibamo canke n'abandi babibaye mu kubw'ivyo je ndumva ntankeka no gushimira cyane ariko umpa n'ikizere ko bigiye kubandanya bimeze neza. Je ndaguhaye ikizere ko biza gushoboka kandi uyu munsi nyene uyu munsi nyene nibinantwara n'iminsi myinshi nibizantwara iminsi ibiri mfata umugore wanje ndamutunganye ndamushire ku mwanya wiwe hama ariko entreta ndamwumvishe ko bidasigura ko umuntu abura droit à l'expression nanje bwanje uburenganzira bwo kwisigura ndabumuha sivyo ariko bien sûr atarenze intumbero ariko ndi mu kiganiro nibisigura ko umuntu peut-être ni akora amatohoza agakurikirana basi hanze out of interview but in box of interview what am I going to do? Cyane baza ko dasanzwe no hava nkora kandi bien sûr ko nishimira ko n'umugore ndamukunda kandi that's enough. Aranabizi ko ndabigaragaza aramaze kubona ibimenyetso byinshi byerekana urukundo sibyo bandi ivyo birakwiye kuri jewe numva ko nabwo gusobanura mfise igisigaye nagende ishere mu mutuzo ashira umutima hamwe tubandanye turera abana ko niryo sezerano dufise navyo twasenye imbere y'amategeko sibyo ndabizi sindanavyibagira isezerano rirya nyene yirinde kuraba ibintu biriya kuraba ngo umugabo kwanza ambonye ntashe anyakire nk'umuntu wiwe arazi ishinga nuko yogira ibibazo nanje nkarazi ishinga nuko yogira ikibazo siko ariko ntibyitwe ngo navuze interview kuri television ikimbuza kuryama. George reka tugushimire cyane dushima n'icyumva ariko twizere twebwe ico nemeye muri iyo minsi ibiri nzogutelefona ndakumaza mbega bimeze fresh umgiye bimeze neza nzoza nje kurya ubugari ariko kambwira ntibiragendeka nzozana kamera kandi kushika umunsi bizogenda fresh. By the way tugushimire cyane wakoze tugarariza canke kutakora amakosa peut-être nkayo twakoze ariko twakoze amakosa kugira ngo ibintu bigende bien kuko iyo nguma mvugisha kubana we naramuvugishije tugatelefona Queen akatubwira ati nta gihari bari bashaka kumva mbega nawe uravuga ko atagihari hama duhagarare kuri kote imwe urya zobasigaye kugira tawe kuko mwebwe we na Queen muvuga ati nta gihari kuko ntani nagende yicara amenye ko je nawe ari umugore n'umugabo infiniment. We decide to be Romeo and Juliet from now to the end of our life. Nico nzi nawe uko biri kose utwo tujambo ntitwomujana reka tubagashimire namwe nshuti bakunzi ba STV murazi ko tubakunda ariko natwe turazi ko namwe mudukunda kudukunda kwanyu niko gutuma dukora ukunyene tuko turakora so uri mu rugo urubatse uravyimirije waravyigeze ntubirimo urashaka kubisubiramo kugira ubisubiramo nuko ugira ico wigiye ku bandi reka twigire hamwe rero twese je sindabijamo ariko nditeze kubijamo mu minsi imbere ariko kandi byose bigenda binyigisha nawe ndagusaba nimba utarabijamo wige nkanje nimba warabigiye mu wigisha abantu nimba birimwo utwigisha amuka ufise ico ukora kugira ngo udufashe nakubwiye uca muri iyo nimero ya WhatsApp ubona mu kiganiro cyangwa ukaca muri commentaire hose tuzobisoma kandi tuzokorera ku mpanuro zoba waduhaye tubanje kuba turagushimira kukigoro zogira kugira ngo ufashe bano bantu kandi ufashe n'abantu benshi muri rusange. Merci beaucoup, bye bye.